nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda. Nihazwa mukama. Muri rya minsi abigishwa begereye Yezu bamubera bati, umukuru mu bwami bw'ijuru ninde? Yezu yakuye akana agashira hagati yabo ati, ndababwiye ivy'ukuri, mudahindutse ngo mube nk'abana batoyi, ntimuzokwinjira mu bwami bw'ijuru. Uzokwicisha bugufi akamera nk'aka kana, niwe asumba abandi mu bwami bw'ijuru. Ufata neza ku bwanje akana nk'aka, ni jewe abafashe neza. Murazi umuziro, ntihagire na kamwe mukengera muri utwo twana, kuko ndababariye abamarayika babo bama imbere ya Data wo mw'ijuru bamwihweza. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tugire Kristo. Jambo ry'Imana Eklezia dutegurira uyu munsi ku munsi mukuru kwibuka abamarayika barinzi riradutangaza. Kumbure twari kwitega yuko riza kutubwira bameze gutya, bafise yitaye, basa gutya, baboneka gutya. Nivyo twari twiteze. Ariko ritubwiye ibindi, rirabavuze ariko ribavuga mu bindi bintu by'amajambo y'Imana tugomba tuzirikane. Nukugira ngo ntimwitege umumarayika murinzi yuko muza kubona isura yiwe, yo ndabonye umumarayika. Birashika umusore agahura n'umwigeme mwiza ngo nahuye n'umumarayika, cyangwa umwigeme ahura n'umusore w'amataye akunda canke w'umugabo ati kijya kiza n'umumarayika. Umumarayika ubwa mbere nta mubiri bagira nkuko twabizirikanye uko ukuheruka na ngo ni mitima, ariko bigashika bagashobora kwambara umubiri w'abantu baje mu gikorwa mu buryo Imana iba yabishatse hafi y'abantu. Ukungene vyashitse nko kuri Tobito, umuhungu wa Tobi, umumarayika Rafael akambara umubiri w'umuntu, bakabona umuntu aje kumuherekeza. Mu nyuma basozereye urugendo niho yabihishutse akagira ati, jewe ndi umumarayika Rafael mpora imbere y'Imana. Aje kubaganiriza bahishutse uwo ari we, bose barakanguka ngo acaranyika, ntibasubira kumubona. Ahandi naho nuko tubibona mu ijambo ry'Imana, mu marayika Gabrieli yaje kwa Bikira Mariya yitije umubiri w'umuntu baraganira. Ngira ngo na Musa nubwo ijambo ry'Imana rica rishoka ntishoka ritwereka ariko aganira n'umumarayika, mukabo nk'ubu turumvise yuko umukama agize ati, nzokurungikira umumarayika akurinda aguherekeze gushika agushikanye aho nshaka kugushikana. Birashika rero rimwe rimwe ugasanga abamarayika bariyumvisha ko ariho bari. Abamarayika rero nkuko nariko ndabivuga, ntiturondere bukwi na bukwi kurindira kubabona nk'umuntu ubona ngaho mu mubiri. Mu kubizirikana neza, ubwa mbere dusubire tugaruke twibuke yuko abamarayika ni biremwa vy'Imana, mugabo vyuzuye ubwiza bw'Imana. Mwumvise ingene ngaha Imana ibwiye Musa ngo kuko ngo izina ryanje riri muri we. Iyo Imana ivuze ngo izina ryayo, ntimwibaze ngo ni izina nkuko kwa Patiri Bireha Desire. Nukuvuga niyo ni Imana, izina ryayo niyo nyene. Nico gituma mwibwirizo igira iti ngo nturahirire busa izina ry'Imana. Ni cubahiro c'Imana nyene, si izina ryanditswe hajya rya zina ry'umwibutsamana wa Radio Maria kuburyo utinya no kurivuga. Muri Israeli barumva ko izina ry'Imana ni Imana nyene, ku buryo kubw'ico cubahiro c'izina ry'Imana batarivuga rijya rya Yawe, nubwo uyu munsi turivuga gose twebwe. Bahashira irindi zina, ayandi mazina matazirano y'Imana, Elohim n'ayandi. Kuko bagira bati izina ry'Imana ni Imana nyene, ni Imana iri muri we. Igihe turiko turahamagara izina rya Yezu ku bantu, tuba turiko duhamagara Imana kuri abo bantu. Igihe baduha izina mwibatisimu, baba bagombye yuko ari ahantu twishamika koko vy'ukuri ku Mana.
si ijambo ryanditse, si n'icyumviro cyanditswe mu ijambo bwa mbere, ahubwo ni nka connection direct ku Mana. Ngo umumarayika wanje azoguherekeza, ngo witwararike kumugamburukira. Bikumvikana yuko abamarayika baserura rero ubuntu bw'Imana ituba hafi, mu buryo nogira nti bufasha umuntu kumva ko Imana iri hafi yiwe. Kuko umuntu buginga kifise uyu mubiri yama yumva ko akenera ibintu bifadika. Ivy'umutima haraho bimusiga, yashika mu vy'umubiri, ivy'umutima bimusize agashika mu vy'umubiri bitanguye navyo nyene kumusiga, akumva arafise ubwoba bwo kubaho, akumva ico arafise ico twita mu gifaransa muri philosophie ikintu bita ngo l'angoisse existentielle. Bwa bwoba bukuyora, gatangura kwibaza ibibazo bikomeye, kazoza kanje nakahe, jewe bizoherera he, vya bibazo vy'umusozo mwiza, vya bibazo vy'ubuhigwe buhoraho, apana bimwe vyo kuryoherwa vy'akanya, uronse ibifaranga ugenda ukarya inkoko, ukarya iki bikaba biheze. Ariko vya bibazo vy'ikibazo gikomeye c'uguhoraho, c'ukuziga mu buzima, vya bibazo bituza ko igihe dutewe n'ivyago, vya bibazo bituzamwo igihe dutewe n'ingwara ishobora kudutwara ubuzima. Cyo naragiye kuraba umuntu agwaye, kabona umuntu yari umusore akomeye mwiza w'ikigatanya, mugabo kanseri iri kwiramurya, kamurya, kabona asigaye ku mutwe nk'ubuhiri. Biratera ikibazo ari umuntu wawe, biratera ikibazo ku buryo ushobora no kwibaza uti mbe none ibyo batubwira ko Imana iriho vy'ukuri, ugakenera kumva indemesho y'ukungena Imana ikubwira mu mutima wawe, ikakwemeza mu muzirikanye no mu bwenge yuko no ngaho ari ihiri. Ntibikwemeza mu ciyumviro, muraza hana hambere yukwemereza ndahabapfinze. None iyi misaraba mutumanika mwibaza ko ari iki? Aha Imana iratwemeza iti ukubabara kwawe naho koba kurimwe ibintu biteye ubwoba gute, ndashobora kukubamo, kuko n'umwana wanje naramuretse arahaca. Harige twibwira ngo je ngo ndumwana w'Imana none uzokwemera guca ku musaraba. Oya, umwana w'Imana murabona aho yaciye. Nukugira ngo igihe cyose dushobora guca mu bintu bishobora kudutera ikibazo gikomeye, cyuko Imana ikidukunda, yuko Imana iriho, yuko Imana itwitayeho, yuko Imana idufise muri kazoza no muri kubu, yuko Imana ituzi kuva muri kahise kacu, kugira ngo nitwaca mu bintu bishobora kuzunguruka bigasevya ubuzima, ushika naho wame wibuka uti Imana yarabirahiye kandi ntihemuka, kugitigeze ihemukira umwana wayo kumusara, gushika nawe Yezu nawe nyana koma induru kagira ati uri hehe, wamebeshejwe niki? Muga muribuka ko ngo imbere yuko aduga ngaho ngo Imana yabanje kubunungikira umumarayika ngo aramuremesha, hamwe atanguye gusuherwa n'ubwoba bwinshi. Hamwe aza akaganyira n'abigishwa bati gumana nanje ndumva afise ubwoba bw'umuntu akwa gupfa. Murabona Yezu ariko aratakambira abigishwa ngo bagumane nawe, kandi ubwo bwoba burashobora kuza imbere yo kuva muri ubu buzima. Murabwiteguriye? Hariho umuntu uzubona atinya no kuryama hana amatara azimije, acagira ubwo acabona umenga bikoko bira hari akantu kurujya munsi nawe atatana ari muzobona. Ariko ugukira ubwoba nyamukuru si ubwo bwoba bw'ibintu bihindaguritse, ni bwa bwoba cyane cyane bwo kumva yuko umenga Imana sihiri, ntikidukunda, bwa bwoba bwo kwizibiranya ibicumuro vyawe gushika naho wibagira ikigongwe c'Imana.
shetani irashobora kuza ikaguma ikugaraniye mu bintu vyakunaniye vy'ibyaha by'ibiki, ikakurya umutima ku buryo ikubwira iti wewe n'Imana ntikikumenya. Buca uyibwira uti ndibuka Disimasi ku musaraba, naco atari yarakoze kibi, mugabo Yesu yemeye guhindukira arahuza amaso na Yesu. Yesu amubwira ati wewe mu mutima wawe uri mu gihagararo cyo gushobora kubona Imana, uyu munsi nyine uraza kuba uri kumwe nanje mu iparadiso. Kutigera rero abamarayika badufasha n'ubundi iyo batubwiye ko badukingira, suvuga yuko umenga bagukingira ko nyene nabyo barashaka kubinga, mugabo hari abantu bagomba yuko umenga Imana yo dukingira utuntu twose tu accident twose, akagwara n'agakorora nikagukoreko, ntuhavutsitara ntihagire n'uruyuki gwa kurya, byose tugaca tukoma indero ibitero Imana siri bitekana. Nta kimana ishobora mbere kurekera ubusa, kuko ngo kubizigira Imana nivyo ushobora kwibaza yuko ari ibitero bihanitse, ngo vyose bisozera kukuba vyiza kubizera Imana. Mu marayika murinzi rero adufasha kujya mu ntumbero yo kugamburukira Imana, kuko iyo tugamburukiye Imana naho ibyago vy'isi byose vyo tugwako, tuguma turi muri protection y'Imana, tuguma dukingiwe n'Imana. Ariko igihe cyose burya dusohotse tukaja kunuranura no kurunguruka mu gicumuro kigoye, hari ahantu tuba tugabiye mu marayika w'Imana. Ariko kandi akavugira muri twebwe muri kakajwi manuzi, akazumenga igikorwa ciwe gifatanye n'igikorwa ca mutima, akakubwira ati isubireko, igarure. Imana ntazigwigira, garuka, iracakurindiriye, ntutakaze ubudahera ubuzima bwawe, igarure. Mumarayika murinzi rero ninde? Ego nuyo wese ashobora no guca hafi yawe utiteze yuko ari we. Mwumvise yuko Yesu ariko arabwira aba bantu muri iyi nkuru nziza bariko baraharira ngo umukuru muri bo, agaca babwira Kana ngo abamarayika batwo bama imbere y'Imana. Nkuko Mukama agomba kutwigisha ati ntiwitege umumarayika kwa mumwumva mu bintu bihanitse, mu bintu nyene umenga bisohora umwakaka umwe n'amaso ubwiza bw'Imana n'ububasha bw'Imana. Ashobora kuza mu bintu bitonya gose, ashobora no kuvugira mu kana gatonya kakakubwira ijambo kumva uti karanshikiye ahantu, kambwiye ukuri, cyangwa ukuri niyo bagiza, cyangwa ukuri ntarinzi, cyangwa ukuri nari naribagiye. Nitwitegereho kubona umumarayika mu bintu bihanitse gusa. Ijambo ry'Imana ahubwo tugire Kristo niyo nagomba gusozerera. Ijambo ry'Imana ahubwo rikatwibira akabanga ko kugira igihagararo cy'umuntu w'imbere ashobora kumva neza umumarayika, n'icyo kwicisha bugufi. Yesu akagira ati ngo uwitwararika kudafata nabi kamwe muri utwo twana. Bose bariko baripompa, umwese agira ati nije ndi mukuru, undi ati nije ndi mukuru, kandi twese nuko twama tumeze. Aho ushitse ugomba kwerekana kuri mukuru, hari gusumba abandi. Niba uhabona, niba gukonsulte, ni wewe, ni jewe. Mugabo iyo umenye kugira igihagararo cyo guca bugufi, urashobora kumva ingene n'umumarayika ariko arakubwira muri abo wibaza ko bari munsi yawe. Nivyo Yesu agombye kubabwira, ntimuze murindire umumarayika kumbure mu bintu. Arashobora kuvugira muri ujya muntu wibaza ko ari mutonya nk'akana. Ariko kandi kugira igihagararo cyiza cy'umuntu yumviriza umumarayika murinzi we neza, n'umuntu azi gufata neza icyo twita la fragilité et l'innocence. Tugire Kristo. Sinzi ibyangoye ngenda bishira mu Kirundi. Umuntu azi gufata neza amagara make y'uwundi. Ashobora kuba ari amagara make y'ivy'ubuzima bwa misi yose, ashobora kuba ari amagara make y'ivy'umutima wiwe,
ugasanga n'umuntu mu mutima ahuha, mu mimerere yiwe ahuha, n'umuntu usanga kumbure mu buzima ibyiwe bihuha, umuntu ari fragile. Cyo gituma Yezu imisi yose matwumvisha yo kurukundo rwe ruhera hariya, ukaba muri ico gihagarara imbere muri wewe, uzoshobora kumva neza umumarayika murinzi wawe. Ariko kandi umuntu azi gufata neza l'innocence, umuntu menga ntiyamazi vyose, afise umutima mwiza, afise umutima wizigira nk'umwana, akwiteze ko ikintu ciza, yumva umenga muri kumwe ari rassuré, cubona umucishije ahantu hatariho, ubucumuye gose ku mumarayika murinzi wawe. Gufata nk'umuntu, narigeze kuba mbona nk'umuntu abonye nk'umwana atoye nk'inoti 5,000, gaca amubwira ati reka ndaguhemeshe, agaca yavunjisha agafata nk'igihumbi akakivunjisha mu bikoroti, gaca amuharura ibikoroti, ati urabona ko ari butwaye menshi. Akana nawe katabizi ati yohego uruyeri rubi go kuzirika uwundi kumbura atazi canke atari averti, ugahushisha ubwenge bwiwe n'umutima wiwe nkana. Ico kicumuro kirahambaye gose, kiratuma umumarayika murinzi wacu tutakimwumva, nukuvuga kiratuzigiza imbere muri twebwe n'ububisha, ugasanga ntibigikunda ko wumva neza Imana. Iki gicumuro ushobora gusanga abantu bakuru bakoresha abantu bato, bakabaha ordre yo kugira nabi, canke bakabakangisha kubirukana, bakabakangisha kubakata, kubandikira, bakabakangisha sinzi canke bakagura imitima yabo bakayigura amahera, ingo ndaguhidiri, urabona urakenye karakubanya ugira upfe, genda ugaturiya muntu ibifaranga ngibi, aho buciye ku ruhande n'umumarayika murinzi wawe, urahubishije uwundi umufatiye ahantu habi, ni nk'umwana yari imbere yawe. Marayika murinzi bwabundi n'ikindi kintu, mwumva ari we navuze, ntimwitege kubona umuntu, itege kumva ahubwo umuntu abatumirira kugira igihagararo cyo kuguma mu rukingo rw'Imana, cyo kuguma muri protection y'Imana. Nico cyose ni ijwi rikuvugiyemwo, n'umuntu akuvugiyemwo, ni muto canke ni mukuru, akumvishije inzira y'Imana, n'umumarayika bahaciye. Amen.